iryinyo imyaka ibiri. Iyo myaka ibiri aho jiriye ngaha umukozi w'Imana arasengera ya mavuta. Iryo ryinyo ndatora ya mavuta nkasira muri nyaryinyo. Icyakoretse ya ryinyo ryakorokanye n'ikigegere cy'ibiti kingana. Nari nase kuja kuryikuza sinzoryikuza nakwibarushe muri ico gihe nari festival. Muri uko kwezi guheze ryaciye rikorokanye n'ingegene giti. Nikuye muti. Yego. Asubira amenyo none yo gusiga kwa mavutano akaca yarangiriye akamaro kamwe kadasaba amavuta n'ayazanye. Yego niyo nayisize cyangwa umuntu wanjye nayisize agira ngo gusa amafaranga niko bamubwira. Amen. Amen. Gushima Imana yangiriye neza. Nari ngwaye indwara yiyobeye. Naraje ngaha jewe mbyimba ntazi kimbyindishije inda. Ngikunda abantu bakaranda bakamenya ndihugenze. Ndaza ngaha ndasengerwa. Imbere yo kuza ngaha mwana wanjye uja kwa muganga ndagenda muri ecography barambura indwara. Mbangutse indwara ndaza ngaha mbona na pasiteri akarasengera. Asengeye biragenda neza numva ndiri cyatubuka buke buke. Ngenda garuka ngahubwira kandi abakozi b'Imana barasengera mbona ndiri cyatubuka ndamererwa neza numva nyene uko nta muri meze niko njiyemererwa neza. Kandi amazi nuzurida mugabo ubumeze neza kandi akumura neza. Shimira Imana rero kubitakaza yankoreye ko nakize. Imana ihabwa icubahiro. Mukomera amashi umwami wacu Yesu. Haleluya. Amen. Nani mukadinashimira Imana. Yesu amefise ikibazo mu nda kuzurida kamengo ndibugeze kumvurukira mu bumengo mu mwana. Umunsi wa gatanu nje mwarasengeye nukuri numva takiya kimwe cy'ubu. Kandi ku munsi wa gatanu batanze ibyacu inama ndabitanga. Cyitwa muri asanga Imana yagwije nk'ibitanga bindwe. Ndumva umutara yo gukora amata meza 3 bicaye mu hino. Imana ihabwa icyubahiro n'abakozi. Kubera ko bana gutanga kigira cyo ntuzosubira atanze Imana yagwijije ibitanga bondwi. Nana yemeje waje azosubira no kuri kose Imana igwe umugisha kandi igwe no gutwara inda vuba nko kwezi nyene. Amen. Anje barashimira Imana yakoze itangaza muri iyi ndwi narosabara ku munsi wa kabiri ati ibongere haje ndashimira Imana ubungene ndashobora kuyandoza abashimiye n'umwongere wacu abamenya dusenge Imana imwongereze amakuru. Amen. Yesu aguhe umugisha. Yesu ashimwe. Amen. Nanezerewe cyane kubona ni ngahanye n'intwaro 3 natanze ari gusa umutwaro wa mbere utwariye ni yose. Umutwaro ni wari uwundi wari w'indwara mu rugo naratewe n'ibitero bikomeye n'umwaka. Uwo mwaka wose nta ndwi n'imwe bataba bari mu bitaro bose mubana indwi bakaba bari muri koma. Hariho n'uwamanutse Bujumbura agwaye amahaha baramwopera amahera Imana niyo yaratanga. Sinamenye amahera abandi muravya bayihutse icyo turungana. Ije ngano hayo mutwaro kugera ubu ndanezerewe. Hariho n'umwana wanyuma afata n'uzuba kubita hasi mu ndwi. Uwo mutwaro wo wari usumbiye yose. Urumva umwana yama muri cyo kabya narahe. Umurero warishuka. Ndashima Imana yuko
abo bana babikwiye kugira ngo badukwiye kandi bakomeye bameze neza amashimwe. Amen. Murakoze cyane. Imana ishimwe cyane.